divorce kwahukana birababaza Imana. Rero nimba ugomba guhimbara Imana kwa wifuza kuzoja mu ijuru kindi gihe kwa wifuza kuzobonana Imana mbona nkubone wirinde ico kintu hakugira mariage kugira uzo divorce fu mubiheba wirefume yugumira gutyo nyene umeze mugabo ureke kugira mariage zikuzogira divorce. Kino gihe ingo zitari nke ziriko zirasambuka. Umuntu rero yo kwibaza ico vyoba biriko biravako kuko biriko biraba ku bwinshi. Bamwe usanga baza barahukanye gose, abandi nabo usanga bahukaniye mu mazu. Hakaba hariho n'abandi usanga bariko babitegura. Kubera iki none ibi bintu biriko biraba? Iyo mu ngo biriko biragenda nabi, ibi birakora no ku buzima bw'igihugu. Hari usanga abo nyene baba bafise izo ngorane aribo bajejwe amabanga atandukanye mu gihugu. Abandi nabo ugasanga bariko barakora urudandazwa. Iyo rero abo ndondaguye bariko baraca muri izo ngorane, ibikorwa bariko barakora biraheza bikononekara. Ingaruka mbi zica ziba n'iterambere ry'igihugu riba rigishobotse neza. Kubera iki muri iki gihe haguma havuga kwahukana paradizo bawinje muri paradizo. Ubusi iki kintu nyivuge ro mbo ntago twari tugihura nk'umugabo n'umugore nubwo twahuriraga mu buriri bumwe, umwe yarebaga gauche undi à droite, undi à droite undi à gauche, ni uko byari bimeze. Icyo gihe numvaga nakujya no mu byaha, numvaga nareka Imana, numvaga. Ikibazo cya kabiri, iyo utandukanye n'umugore mwananiranye ugashaka undi, nta juru wazaragwa. Oya, ijuru ntawe rihuriye na divorce. Ndagira ngo tubyumve neza, ijuru ritangirira aho wihaniye, sibyo? Rero umuntu umbwira ngo umuntu wa divorce ntazajya mu ijuru, nabona ko iyo Bibiliya musoma yitwa ngo iki? Already Bibiliya ubwayo hari naho iteganya divorce. Nubwo kenshi tuvuga ngo turi mu bihe bya nyuma, ingo zisenyuka kandi ingo z'abakozi b'Imana, ingo z'abantu bazi Imana. Abantu bakoze divorce mwibita abapagani, mwibajugunya, mwibata, nimubegere mubabwire ngo pore, mubabwire ngo komera, afite ikintu yapfushije nubwo mutakizi kandi atahambye. Ni nko gupfusha umuntu ahagaze urukundo rukagupfira ubusa, kuvuga ngo kugira ngo divorce napfa. Oya, ntabwo napfa. Oya, ntabwo napfa kuko ntabwo Imana yandemeye gupfira mu rugo. Ntabwo urugo ariho hari urupfu rwanjye. Kuki mpitamo gupfa narabyaye abana ngomba kurera? Kuki mpitamo gupfa isi ikinkeneye? Oya. Ikindi ntitwirengagize ko hari n'usambana ntibatandukane. Ubu hari abagabo bareza abana batari ababo kandi babizi baravukiye mu bandi. Hari umugore ufata umugabo we 780, urumva, amuca inyuma akihangana bakabana. Ntago ryari hame ntirya. Murumva yuko kwahukana bisigaye byibonekeza cyane mu bantu. Hajya rero ukwahukana bitangura abantu bakireshanya bataragira mariage. Aho nyene aho niho bitangurira. Hari bitangura ubukwe butaraba, ubugeni bumaze kuba, hariho n'ibindi bimenyetso sindamusiga biheza bikigaragaza. Reka dutangurire rero kubituma habaho ukwahukana. Ivyo navyo bitangura kurimirirwa n'ubukwe butaraba, mariage itaraba. Reka duhere kuri ivyo, hanyuma mu gice cya kabiri turerekana ibindi bimenyetso vyerekana yuko hashobora kubaho ukwahukana canke divorce mu gihe atagikozwe n'abubatse kugira ngo bagarure inka itararenga imirambi. Dutanze ikicigwa kugira ngo niwumva ibi bintu bituma mariage imaze kuba haca habaho divorce, niyo wavyumva uce ubigira indahiro canke uce uvyirinda mu kwirinda yuko urugo rwawe ruzosambuka urubona. Muri iki gice cya mbere reka tubanze duhere kuri uyu muvugabutumwa atwiganire ico
ukwahukana kuvako. Ndabaramukije mu mazina nitwa Evangeliste Alice Manisha. Ndabaramukije uyu munsi twitegereje ibibazo bikunda kubazwa kenshi, twagombye kuvuga mbega kwahukana ni iki, mbega kwahukana biva kuki, kubera iki muri iki gihe haguma havuga kwahukana. Tumve mu majambo make twinjira no mu ijambo ry'Imana inyishu umuntu yobiha n'intanduruko yavyo. Mu majambo make jewe ndavyitegereje ko ndakunda kubivuga kenshi. Kwahukana kenshi biva kuri ukuntu abantu bubaka batazi umushinge wa urugo mu bisanzwe nta mashariyeri hari, nta urugo ntiwinjira usohoka. Urugo ni ikintu cy'ubuzima bwose. Urugo ni ikintu avi novuga ngo ntuzopfa usubiye inyuma, ni imbere gusa, uzokwama uja imbere iminsi yose. Rero kandi nababwiye ko mu ntango nko nababwiye mu itanguriro 2, mu ntango Imana niyo yaremye urugo. Rero kubera ko ariyo yaremye, biraryohera shetani gose kurusambura. Rero utifatanije niyo Mana biragoye gose kuba kugo rugo, kandi ukifatananya nayo akaramata. Nuvuga ngo ukagumana nayo, ukabana nayo, hamukayisenga cyane kugira ngo igucungire urugo. Novuga gute, ibashoboze kwihanganirana ko muri abantu babiri bavuye kure na kure, barerewe ahantu hadahuye, bari mu micungara idahuye, bamwe ntibasangiye n'intara babamwo, bamwe ntibasangiye n'ibihugu, bamwe ntibakuriye hamwe. Nuvuga ngo n'abantu babiri b'ubwoko bubiri budasa, batazinanye kumenyana, mugabo bahujwe n'ikintu kimwe gusa, urugo, mariage. Rero nashaka ndababwire abantu bose bari kwitegura mariage canke bari muri go, mariage Imana iranka divorce. Nuvuga ngo winje muri mariage wamuzi neza yuko divorce ari cyo kintu cyambere kitazoshoboka. Ko benshi bari baza ngo ndashobora kubivamwo, ndashobora kubivamwo, niyananira nivyanka nziviramwo. Imana iranka divorce n'umutima wawe yose. Kadusoma ijambo ry'Imana ni muri Maraki 2, ndamaze kuhasoma kenshi kandi agomba kibe icitegererezo canyu ku ijambo ry'Imana. Imana iranka divorce birayibabaza kuko uri kusambura umugambi wayo wo mu itanguriro. Reka dusome Maraki 2 umurongo wa 16 aravuga ngo kuko nanka ivyo kwahukana ni kuhoraho Imana y'Abisirayeli avuze, nanka n'utwikira umwambaro wiwe umuryano, ni kuhoraho nyene ingabo avuze. Nuko rero mwirinde mu mitima yanyu ntimuhemukiranire. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo ni ikintu kibi cyane gose kibabaza Imana, gisesema Imana. Divorce, kwahukana birababaza Imana. Rero nimba ugomba guhimbara Imana, kwa wifuza kuzoja mu ijuru kindi gihe, kwa wifuza kuzobonana Imana mbona nkubone, wirinde ico kintu. Hakugira mariage kugira uzo divorce fu mubiheba, wirefume yugumira gutyo nyene umeze, mugabo ureke kugira mariage kuzogira divorce. Reka rero twumve ingene abantu batangura kwahukana bataragira na mariage. Kubinyoma, kutabwizanya ukuri kuva mu kimenyana. Imana gisesema Imana. Divorce, kwahukana birababaza Imana. Rero nimba ugomba guhimbara Imana, kwa wifuza kuzoja mu ijuru kindi gihe, kwa wifuza kuzobonana Imana mbona nkubone, wirinde ico kintu. Hakugira mariage kugira uzo divorce fu mubiheba, wirefume yugumira gutyo nyene umeze, mugabo ureke kugira mariage kuzogira divorce. Rero nagerageje kwegeranya ibituma mbona numvirije abantu benshi bahura bampamagara ivyo bavuga. Icambere na mbere mpora mbona bituma abantu bahukana ni kubakira ku binyoma, kutabwizanya ukuri kuva mu kimenyana. Bafiance canke bamaze kubaka, ushobora kuba uyu munsi uri mu rugo hari ivyo wahishije umugabo wawe utamubwiye. Hari umuntu ngeze kubona yanditse muri commentaire ngo nguri siri ko umugabo wamubwiye ngo ibintu byose mbere ko mugira mariage. Je nabwiye ko nagize mariage ntarakizwa, mugabo muri innocence yande ko nari nkiri muto, nta nakimwe ntamubwiye ko nta buzima nari bwagire bwo hanze, nta manyanga nari bwagire, kuko Imana yangiriye ubuntu. Nagize mariage nkiri muto, nta mucafu nari bwajemwo, nta bagabo twari bwakundane. Nagize mariage nkiri muto, nivuga gute, nari mu bebe mu mutwe. Rero nivyo navyo vyarangoye iyo ntagira Imana ngacemenya Kristo nkizwe.
kuko kugira mariage ndaza kubivuga navyone uri muri immaturité uri mu buto uri mu bujuju ukiri umwana ni bibi cyane. Rero ndasaba umuntu wese agiye kubaka canke uzokubaka canke wamaze kubaka, ntukagire mariage umugabo wawe mudafashe umenye kuganira ngo amenye ubuzima bwawe, amenye uwuri, amenye ingeso amenye umuryango yinjiyemo, nawe umenye umuryango winjiyemo. Kuko naguhe nk'akarorero, urashaka kugira mariage umugabo azi ngo murabatunzi agasanga murabakene, ntamenye ko mutufaranga muzoronka hariho agaparti muzoza muraha umuryango wawe, cyangwa ugasanga mu muryango wawe hariho umuntu agwaye, ufise nk'umuvyeyi agwaye mubwiza kuzamuza murafasha, cyangwa ugasanga uragwaye kandi ingwara mbi, cyangwa urafise nayo itoba mbi yandukira mezo si igasanga ni ingwara isaba imiti myinshi kandi zimvye. Ugasanga par exemple umugabo wawe mugize mariage uri ngumba, ugasanga par exemple warigeze kugwara ikintu kera igitereko cyawe baragikuyemo par exemple, canke naho ugwaye ingwara ituma utazovyara, ko hariho igihe ugwara ingwara bakabimenya n'abaganga yuko bakabikubwira ati wowe burya iyi ngwara urwaye izotuma utazosubira kuvyara wewe. Umugabo wawe akagira mariage n'umugore atazopfa vyara, umwaka wa mbere akihangana, umwaka wa kabiri akihangana, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane ugaca usanga birasa. Kubera iki? Reka dusubire mu ijambo ry'Imana mu Migani igice ca 20, Imigani igice ca 20 umurongo wa 17 haravuga ngo, umurongo wa 17 haravuga ngo indya z'ibinyoma ziraryohera umuntu, ngo ariko hanyuma zikamuhindukira urucekeri mu kanwa. Iyo uri kurarondera nuvuga ngo ubeshe, hari ikintu ubeshe uramubeshe, iguguma mariage ikirori tugire mariage nanje babone ko nagize mariage birababaje kubona abantu bifuza ko abantu bose babona ko yagize mariage, ushire kuri statut. Kumbura twebwe ngira ngo mariage ntiyadushuhisha cyane kubera nta statut zabaho, nta WhatsApp, mugabo ubu umukobwa wese cyangwa umuhungu wese avuga ati nanje bambone ko nagize mariage. Ariko nagomba kubwira ngo kugira mariage kwawe kuyigira ni kimwe, kuyibamwo kuyimererwamo neza nayo n'ikindi kintu. Rero kumubesha wo mubesha mugabo inkurikizi bavuze ngo nurucekere mu kanwa. Urashobora kubesha mukabana n'uwo mugabo mwiza nawe ukanezerwa, abantu bose bakora ko agize mariage, mugabo hagati yamyo hariho nuvuga ngo fondation y'ugo rugo hariho ikinyoma kizosambuka. Nuvuga ngo uri kurubaka inzu, fondation niyo ya mbere ituma inzu iramba canke ntiramba. Rero ndagomba umenye neza nimba umuntu reka nankurikira ukaba ufise ikintu wamubwiye utamubwiye igihe mwagira mariage kikaba gishobora gukosorwa ubimubwire. Naho nimba ubona kitagikosorwa basha senga Imana, inkurikizi zayo uyisabe n'ikigongwe, Imana kumbira izokugirira imbabazi. Hamikini nababwiye fondation y'urugo ni Imana. Nimba udakijijwe, nimba utakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kandi ntumwakire mu buryo reja ukamwizera agacika umwami n'umukiza wawe kugira ngo akoro nosera, dukeneye Yesu, dukeneye gukizwa. Ntidukeneye gukizwa gusa kugira ngo tuzoje mu ijuru, turakeneye no gukizwa kugira ngo tube muri iyi si amahoro, kuko iyi si iragoye kwiba mudafise nyeneyo. Umuremyi w'isi n'ijuru ni Imana. Rero kuyibamwo ikibazo cyose uzogira ngaha mu isi kizokenera kupfukamika amavi yawe ugatabaza iyo mu ijuru. Rero uyu munsi dufise abantu bagira mariage amaseremoni religieuse y'igitangaza, bikaba ibintu bikomeye cyane, amashurwa, amatara, ibintu byose by'icubahiro bikayangana bikaba bihari. Mugabo mugiye hajya mushitse mu nzu muri babiri, mwamaze kugara imiryango, bajye bose mwari kumwe, ibirori biragenda, mugasigara muri 2 personnes murabana mu maso, hasigaye ko Imana yonyine ariyo ibaba hagati. Rero ndasenga ngo umuntu wese karanyumviriza ntiwubakire ku kinyoma, wubakire ku kuri, wubakire ku Mana. Ukuri nukuba ukijijwe, murondera Imana, mukire ba fiancé deja. Niba naho mwana amaze kugira mariage, rondera Imana mwese muri kumwe, kuko niyo mushinge. Kwahukana birababaza, sindabona umubabaro ungana kwahukana. Abantu bari ko barahukana muri iki gihe ni benshi cyane.
bafise douleur, bafise ibikomere, kandi ivyo bikomere birakomeye cyane kuko vyica wewe bikongera bikica abana banyu batari responsable, ata kintu na kimwe bakoze kugira ngo bashobore kuba aba victime b'ivyo bintu. Abo bana bazocika abandi habe babacike n'abagangiseri n'abicanyi, kandi nabo nta rugo bazogira ko n'akarorero baronse. Haleluya, Imana itubabarire cyane gose. Ica kabiri, ikibazo c'ubutunzi mu rugo, ugasanga muri mwebwe babiri hariho uwusesagura ubutunzi mu bitagira ikimazi, aho kubaka urugo ariko ajana ubutunzi mu bitagira akamaro kandi yari amafaranga y'urugo. Gusesagura, abagabo bagiriza abagore ngo barasesagura amafaranga, mugabo n'abagabo nabo barasesagura amafaranga. Bose nyene ugasanga hari umwe asesagura, hari uyajana mu nzoga, hari uyajana mu kabare, hari uyajana mu bagore, hari uyajana mu mpuzu nziza, mu bitagira ikimazi. Ugasanga aho kugira priorite urugo rwawe no kugubaka, uriko urasesagura ubutunzi. Ndakwinginze ni muri kuranyumviriza, uri ufise iyo ngeso yo gusesagura. Ingorane abantu usanga ngo nkene kumera naka yaguze umudugu umeze gutya, nanje ndawugura. Reka kurabira ku bandi kuko wewe uri unique, nta wundi numwe musa. Ujya ntuzimye imisi yamazi ariko ararondera ujya muduga canke ararondera iryanzu, wewe ntuzi imisi yamazi, ntuzi niyakura amahera, ntuzi origine y'ubutunzi bwiwe. Rero reka kwigana abandi, reka kugerageza gusa n'abandi. Wewe uri umwe ku isi, kandi iyo ugowe ubuze ico ugaburira abana uhangayika wenyene, nta wundi muntu muba muri kumwe. Ikindi, abagenzi babi. Reka dusome mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 33. Haravuga ngo abagenzi babi. Umurongo wa 33 uravuga ngo ntimuzimire, kubana n'ababi konona ingeso nziza. Kubana n'ababi, urashaka kwicarana n'umuntu uri nk'umugabo, mwasohotse n'abagenzi bawe, bagatangura kuvuga ingene abagore ari babi, bagatangura kuvuga ingene umugore akandamiza. Tuvuga wundi n'umugabo ari mariye, atanga kuvuga n'umugore we amuruhishije, ntutangura kuvuga abagore ingene bari gito. Reka kwemera kuganzwa n'abagore. Abagore bari gito, abagore baje kuducinyiza, bakicara bagaponda abo bagore. Umugore nawe agacagira abagenzi babi, agaca asanga bariko baravuga abagabo ingene babatoteje, abagabo ingene ari abantu babi, ingene abagabo ariko bikunkumura, ingene ari kugira udufaranga twawe hambavu, ko kizira kumubwira ivyawe vyose. Bakakubesha, ushitse muhira umuriro ukaka. Abagenzi bakoheje. Mana yanje, ukaba ufise umugenzi atuma wubaka nabi, ukaba ufise umugenzi akubwira ikintu na kimwe negatif kibi ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe, agafategira hamwe abagore ikivunga. Hunga. Umugenzi ufise atagufasha kubaka urugo rwawe neza, atagufasha ngo twogira ikitwa. Hariho abagenzi beza, hariho abagore beza bafise amagroupe bigishanizamwo guteka, bigishanizamwo gupanga imeza, ingene wakira abashitsi, bigishanizamwo ingene basasa ibitanda neza, ingene borganiza amazu yabo, ingene bagira decor y'amazu yabo, ingene bambara neza, ikintu ingene batunganya ingo zabo. Gira abagenzi nkabo. Abagenzi barahari. Senga Imana baguhe, bagufasha, apana kuja mu marigara ari gimwe abagore bari gito canka abagabo bari gito, ugasanga mwicaye mu kabare, wataye urugo rwawe, wataye umugore wawe. Daboro kuja mu kabare wataye umugore wawe bigenze gute? Wataye urugo rwawe n'abana bawe wicaye mu kabare. Ubwo bubare buzobamarira ingo, bizobamarira. Iyo ugo wenyene, ugogwa wenyene, nta mugabo numwe agukurikira, nta numwe aza kugufasha. Bagufasha gusambura, bagufasha kubaka. Hagarika abagenzi babi batariko babafasha kubaka ingo zanyu no kubaka imiryango yanyu. Witegereza abana wavyaye beza basa nawe, fierté yo kumujana umwana wawe kwishuri, fierté yo kuzobona umwana wageze kure yiga ama université. Nta kintu bingana, mugabo birasaba sacrifice yo kuba mu rugo kumurera. Haleluya. Ikindi, kudafata umwanya ukwiriye ngo mube hamwe. Nagomba ndababwire ngo umugabo n'umugore muri umuntu umwe. Reka gufata umwanya, utakaza umwanya n'abandi bagenzi
ukibagira ko hariho umuntu umwe mwavuze mviriza iyo muriko muremera muri eta civile no mu isengero ngo akaramata ngo ndavyemeye uremeye ko muzobana akaramata uzomwubaha uzomugira gutya na gutya ukavyemera mugabo hageze ko uvipratika wibuke ko usinya mu isengero ugasinya n'imbere ya eta civile ivyo byose warabisinyiye ni nk'indahiro en fait kandi mwibuke ko muri eta civile muhagaze imbere y'idarapo murahira mufashe idarapo nuvuga ngo urahira imbere y'igihugu n'Imana nukuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane gose mwabwiriza gufata au sérieux mugafata umwanya ukwiriye kubana reka gutakaza reka ndababwira akantu kamwe nigeze kubibonera n'amaso yanje nigeze kugenda mu gihugu kimwe cy'Iburaya hanyuma hari ahantu ntihari muri capital hari ahantu hari nko muri village mugabo village y'Iburaya ari village y'Iburaya nyene ugasanga mbona hari nko mu gatondo kwa gatandatu mbona ntangura kurenga turamarsha dutembera dufata akayaga mbona nkabona mu nzu abantu bose bari mu nzu ndabaza umuntu uwo twari kumwe nti gute abantu bose bari mu nzu uwo yarasanzwe haba kubera ko abantu bose bari mu nzu ngo haba ariko baragira amasuku kubera ko bamaze indwi ngo ubunye ngo umupapa n'umumama bose bariko baragira isuku mu nzu bariko baratunganya inzu yabo bapanga bakoropa amashambure yayo amatoilette bapanga inzu zose ngo ha après-midi nitwagaruka twari tugiye ahantu tuzakugaruka ku après-midi ngo uraza kuraba ingene biza kuba bimeze numva ndabaye impressionné village yose atamuntu umwe ari mwibarabara numwe bose bari mu kazi mu rugo mugabo mu Burundi ntuzopfa ubonye umugabo n'umugore baricaye mu nzu bariko baratunganya ngo bariko barafatishanya kugira utuntu mu nzu umwe akoreshe devoir umwe akora iki mu rugo no fete yo kuguma hamwe muri mu nzu muri kumwe ni ikintu gikomeye cyane gose mu muryango mugakora n'utuntu hamwe hageze après-midi tugarutse aho hantu nzambona umugabo umugore n'utwana twabo umugore ari kwikinga umugabo ari kwikinga utwana twabo inyuma yabo bagiye hehe muri park ahantu biyirirwa bakinira n'abandi bana bari kumwe bose barasohotse aho ni samedi nukuvuga ngo kuba hamwe ataha ku mugoroba baca bataha baje muhira naho guteka bateka ivy'indyo yose babikonjera mu makonjerateri babike bari kumwe bose ivyo ari ibihugu vy'Iburaya twari tuzi ko bapfuye n'abo bantu b'Iburaya mugabo uwo musi narakangutse ndavuga mana ndagusavye igihugu canje nanje mbone aba mama aba papa mu nzu hamwe bavuga ati nk'uyu munsi samedi nta ubuja haleluya bose bari kumwe basohotse bagiye muri sport bagende bajanye papa mama n'abana bacomoke bagende kugira sport bari kumwe bakora utuntu hamwe birakenewe ko muba hamwe kuko mwavyemeye ngo muzobana akaramata haleluya akaramata urazi ishari cyo kubana akaramata n'umuntu nuvuga ngo vyose mubikorera hamwe ku mugoroba mutashe hitana umugore wawe mufatane akayira muje kuri bus mukure ku kazi mushike muhira mukore utuntu twose hamwe apana kuva ku kazi no mukabare ngo muja mu bubare guhiga yibiki ugiye mu kabare sohokana na madamu n'abana bawe munezerwe muri kumwe kuko uwo mwanya uri kuratana nabo bantu muri kumwe ntaco bimaze uburo vyace bidevelopa ikintu kibi cyane gose ugasanga umugore nawe yahitanye abagenzi be bijanira mu kabare birabishe hagarika ivyo bintu muri iki gihugu c'u Burundi Imana idutabare hagarika ivyo bintu aho muri hose mukora nkurikirana sinzi ko ari mu Burundi canke mu kibindi bihugu sinzi hariho mugabo hagarika bana n'umugore wawe n'abana bawe gira umwanya wo kubana hamwe haleluya kuri uwo mwanya mwongereko gusenga Imana iminsi yose ku mugoroba menyereza abana banyu gupfukamira Imana musenge mwongere musengera ubumwe bwanyu muhamagara Imana Mana utube hafi udushoboze kubaka urugo turere abana neza abana bacu bakuru bizina ryawe kandi uduhe kubana akaramata dushishikare gukundana ugumusuka urukundo hagati yacu ikindi kuba utigeze uronka inyigisho n'impanuro mu muryango mwavuyemo nagomba kubwira ko muri iki gihugu hari kibazo abana baragenda kugira mariage abavyeyi bateze babwira ikintu nakama ntumenye umwana ukamusohora utigeze ufata umwanya wo kumuganiriza umubwira uti yamara mwana habirakomeye umupapa agafata umuhungu bakaganira akamubwira ati mwana wanje ibintu birakomeye ibintu ntivyoroshe bizogenda gutya na gutya uzoshikirwa nibi rero witegure
uzogire gutya na gutya wihangane ntukubitireho ntushavurireho haleluya ati igihe ibi bikugoye umbwire ingene nogufasha uze ndaguhanure ruvuga ngo kubaho umuvyeyi umumama nk'akarorero atigeze yigisha umwana wiwe guteka gukubura gukoropa ingene afata umutware wiwe ingene atunganya urugo ivyo mu rugo ndazi ko mubizi mugabo ntuberereze uronka impanuro kera bavuga ngo nibaye nasenga babigisha sinzi n'igituma bavuga nibaye nasenga none inasenga y'umuntu niwe abizi kurusha mama wiwe mugabo no fiske kubimenya kera omwe hari abaseyanse yo kumwigisha ariko ubu Jesse nibazi ko babigisha bagira ngo ico bita ngo bright shower je ne sais pas sinzi ivyo bababwira aho hantu mugabo impanuro hawe no muvyeyi wawe ukimufise ntizikuva mu mutwe no mu bwenge fata umwanya mw'abavyeyi mwe twigisha abana bacu tubategure naho yo bataragira mariage azoteba yigira umusigurire ingene urugo rumeze ko rugizwe no kwihangana rugizwe n'Imana rugizwe no kuvugana ukuri rugizwe na vyinshi ukamucira ku mayange haleluya ikindi kutamenya inshingano z'iyo uroye ukaba uba winjiye mu bihe bikomeye cyane gose kandi utazi iyo uja niyupfa reka dusebe mu migani 19 umurongo wa 2 nkuko mubizi ko yandi umuvuga butumwa byose ndabivugira mu ijambo ry'Imana kuko nta handi hantu no bikura imigani 12 19 plutôt umurongo wa 2 haravuga ngo ikindi si vyiza ko mu mutima utagira ubwenge kandi ugenda yihutagiza ahusha inzira nagomba ndababwire mwabakobwa namwe mwabahungu mugende kugira mariage gihutihuti muri ko mwihutira iki kuko mariage ni le reste de ta vie nta ropeshaje ibaho nta ropeshaje ibaho nta deuxième chance ibaho ugenda definitivement rero birasabwa ko wewe uri kuranyumviriza umenya ko kizira kwihuta reka kumenya none umuntu uyu munsi ejo ngo mariage uri kurihuta ngo ugiye kugira mariage utazi yuko iyo uroye ari ubuzima bwawe bwose wangajije fata umwanya wo kuganira n'uwo muntu fata umwanya wo kuvugana nawe fata umwanya wo kunonosora fata umwanya wo kuvugana ukuri fata umwanya wo kugendana nawe iminsi uraba neza inyifato ni gute ashavura nibiki bimushavuza mbega iwabo ni gute abahehe donc mukamenyana mukiha iminsi yo kumenyana pana kwihutagiza ikindi kumenyerana gushika aho urukundo ruhera rwose hagati yanyu kubera kutamenya source y'urukundo mu rugo ko ari Imana ndashaka mvuge ngaha icyo bita urukundo ndashaka mvuge icyo bita urukundo muri mariage ni mu Bikorinto ba mbere igice kivuga urukundo Abikorinto ba mbere igice cya 13 ku murongo wa 4 urukundo rurihangana madame monsieur iyo mariage wagiyemwo igizwe no kwihangana gusa wihangana kwera hari ibintu bwiza kwihanganira urukundo uyo mugabo wawe mugize mariage utegerezwa kwiga kumwihanganira muri byose madame kumwihanganira muri byose umugabo caracteristique wavuze ko umukunda kandi cyane kumwereka ko umukunda ni kumwihanganira wihanganira ibigoye rugira neza kugiriranira neza kumuha agakado guhana udukado kubabarana nimba ugiye muri frigo gutora ifanta canke iki ugiye kunywa nawe muzanire atarinze no kugusaba kumwitwararika haleluya kugira neza ibintu byose bishoboka hari abagore bakunda kuvuga ngo umugabo wanje ngo nta makado ngo nta mpangutu ngo nta keya mbega ndakubazi wagiye kurondera keya utayifise nago ndakubwire ngo nimba udasanzwe uyifise mu mutima wawe genda kwiga banzu uyitange hama nawe wironke uwo mushinga ntaye wawe nawo ngakeneye ngo ko kumwitaho ngo umubembereze nawe nabanza kubembereza ico utanga nico uronka ico biba
nico wimbura. Rero ndifuza ko mumenya ko ari magiriranire. Ikintu cyose uri kurabiba mu buzima bwawe nico uronka. Mugirire neza zo kugirira neza. Urukundo ntirugira ishari. Ugasanga mu rugo bafitaniye jalousie, bafitaniye amajalousie. Yagiye kugura agakoti, uragura ikoti utanguriye nanje. Nababwiye source y'urukundo no This AI tool will create a stunning ebook direct from your content, whether it's a Microsoft Word document or kugira nk'urukundo rarubiba. Mubibemwe urukundo, mubibemwe urukundo, muhe nawe azoguha. Ntirugirishe reka kumugirira ishari. Ishari ni batwara jalousie. Urukundo ntigwihayagize. Reka kwipama. Jewe namugiriye ibi. Umugore iyo baje kwiprenya ngaho bavuga ngo jewe naramugiriye ku naramuhaye ibi. We nta na rimwe ampikintu na kimwe. Reka kwihayagiza. Umugabo kirazira kuvuga ivyo wamuhaye cyangwa umugore kuvuga ivyo wamuhaye. Naramuhaye amakado, naramuguriye imvutano, naragize ibi nibi. Wari kuravyigirira. Ko Bibiliya ni kwivuga muri muri Banyefeso 5 kuva ku murongo wa 22 kugenda gushaka kuri 30. Umugore iyo wambitse umugore wawe ugaburiye umugabo wawe uba uri kurigaburira, uri kurigirira neza. Sivyo kwihayagiza rero ngo namugiriye umugore wanje ibi nibi ntibikenewe nuko bivuga. Ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni. Kirazira ikintu cyose uri kurakora giteye isoni ngo kumuvanga kumaramaza kugenda kumwararaza. Ibi byose biri mu biteye isoni. Uri yandeho y'Imana igomba. Ntirukora ntirurondera ibyago, donc egoisme. Ukava mu gatondo wiyumvira kuri wawe gusa, utigeze wiyumvira ku mukonjo wawe, ntiwiyumvire ku mugabo wawe, ntiwiyumvire ku mwana wawe, ntiwiyumvire ku mugore wawe. Uguma wiyumvira ivyi wawe gusa, wewe gusa kwikunda. Ntigwiciraho. Arashobora kugushavuza, arashobora kugukorera ikosa. Reka guca wiciraho, reka kumukubita. Ico ukubita naco nibaza ko mubizi ko ari icago gikomeye cyane gose. Gukubita umugore wa canke kugwana nivyo vyago bishisha Imana vya mbere kandi bishisha n'abantu bose bakumva. Numukoshi n'umucafu. Ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Wicaye mu gatondo ugatangura kwiyumvira canke mu ijoro ukanda kwiyumvira ngo uyu mugore aramvanga. Uri kurabirema mu mutima. Uri kurabirema. Ureka kwiyumvira ikibi. Gira umutima nk'umwana. Kuko Imana ni kwiyumvira ku kibi na kimwe. Haleluya. Ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi. Reka kwibaza ko novuga gute mu rugo rwawe ukumva umengo umugore wakoze ikosa ndarosaho ndamuca ndamwirukana agende. Nuvuga ngo wa muri kuriyumvira imigabo y'ikumufuta no kumwirukana. Uguma wiyumvira ikibi kuri we. Mbe ntiyofuma apfa nkirongorera uwundi. Ico ni icago. Icago. Ariko runezerwa n'ukuri, rurenza ko muri byose, gwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Rero hagiye muriko murasinya ngo nzogukunda ubuzima bwanje bwose, uze umenya ko uriko uriya nuvuga ubwambitswe umugozi mwizosi. Imana ibigusaba kugira urwo rukundo kandi ngo rugo ruzobashoboza. Uru rero bararusengera, bararusengera ukabwira Imana gumuruguha. Nukuvuga ngo udasavye Imana urukundo ntuzoruronka. Birasabwa ko urusaba Imana régulièrement, novuga gute ururondera. Kandi mugafatana amaboko mukarusengera. Ico nico dutaniye ko n'abapagani. Mwarakijijwe, mukijijwe mwese. Fatana amaboko mubwira Imana ibaha urukundo rwo kwihanganira aya makaracteristique yose Imana yabahe. Ibashoboze gukundana atakivange. Haleluya. Ikindi mpora mbona gituma ingo zisambura kenshi n'abantu muzana mu ngo zanyu. Hari abantu usanga inzu zabo zimwe nk'abantu 200. N'abana batagira aho baryama. Ivyo ndabaze kuvyigisha kenshi. Urashobora gutanga indaro umugabo ntiwime umwana wawe haryama kuko adushakura yanka abantu. Novuga gute indaro ni nziza cyane gose. Mugabo
kumwesitara akaba ngaho navyo ni ikibazo, kandi ashobora gutwara ikibanza c'abana bawe, ashobora gutwara navuze ikibanza c'aho muba, aho umwana abaho abayeho nabi, cyangwa ugasanga winjije mu nzu umuntu azovyora abana bawe. Ko ndamaze kubona izo ka, ugasanga umuntu yinjije mu rugo umuhungu afise utwana tw'udukobwa tukwiyabaga, ugasanga utwo twana twarabaye viole ntiwigeze ubimenya, kuko uyo muntu amuviye amugira ati ubivuze ntakwica. Ndamaze kubibona umwana agakura afise igikomere ca viole ubuzima bwiwe bwose, kandi bazanywe na mwebwe mu rugo rwabo. Urashobora guhindara abantu, mugabo uraba ko protege abana bawe, uraba ko abana bawe baguwe neza. Cyangwa ukazana umukobwa mu rugo aje kugutwara umugabo, mushiki muri umuna w'umugore wawe, umuntu wa mbere atanguye akubonye agatangura kurondera kwifuza umugabo wawe, canke wowe bakamwifuza. Nuvuga ngo element étrange. Ndakunda kubona igicapo c'inkoko. Inkoko iyivyaye utwana, d'abord inkoko ifise amagi iba indani mu cari, ikama icunze ayo magi ntagira igikorako, amababa yayashanje, imaze kuberagura imiswi yamira impande yazicunze. Mugabo abana b'abantu, cyane cyane abana b'Imana, ntibazi abana babo ingene babayeho, ntibazi biri muri bo, ntibazi yumvire kwitwararika kwirya nkoko. Inkoko iguma itunye icunze, umuswi ugurutse unawukoze kwiza kuwudoma, kandi iza avec beaucoup de virilité, izishavuye cyane ku buryo no kwikwica yo kwica. Inkoko kazi n'inyoni ntiwegera icari, mugabo abantu Imana yaremye inzu zabo zibamwe ibikoko, zibamwe abantu batanazi batazi n'ingeso zabo, ugasanga abana barapfuye, imiryango yarapfuye, kubera bitewe nuko mwazanye ngo abantu ngo kwera ngo mu Burundi niko bimeze. Rero sino bivuga bise ngo ndabiheze, utu n'uturero tumwe nagenda kwega ku mu bantu nzi ingorane zabashikiye bariko barasambura ingo, ariko nifuza wewe urafise ivyawe, mugabo urufunguruzo rukomeye ni guteramira urugo rwanyu, ni kubakira ku rukundo, ni kubwizanya ukuri, ni kuba nuvuga uti kumenya ko security yawe no kubaho neza kwawe mwisi nuko urugo rwawe rwagubatse neza. Imana mwijire bampezagirire. Reka mfate umwanya senge umuntu wese kanyumviriza, sengera ingo, twisengere twese. Data mu izina rya Yesu Kristo uhoraho nyene ingabo, Mana uhambaye cyane kandi ushizwe hejuru y'amajuru yose, wewe waremye ijuru n'isi, wewe waremye isi ukayishiramo umwana w'umuntu, ngo isi igabwa n'umwana w'umuntu, hama nawe ngo ibire isi ngo nindava z'ibirenge vyawe. Mwami Imana, wewe uhonyoye ku isi uyibona, kandi uzi ingo zose ziri mu isi, kuko ubona byose ho na hose. Ndasengeye ingo zose zo muri iki gihugu no mu isi, nawe ko baranyumviriza bose ku isi yose, ndabahezagiriye ingo mu izina rya Yesu. Tanga ubwenge Mwami Imana, kuko iyi misi ya nyuma Satani ariko arasambura ingo cyane gose. Ndiyamirije ikintu cyose kirasambura ingo. Ndahamagaye ubwenge ku bagabo no ku bagore bwo kubaka urugo. Ndahamagaye determination y'ukubaka, bubake bazi ko batazosubira inyuma, kandi bubake bakunze ingo zabo, bakunde mariage zabo, bakunde ingo zabo, bakunde Mwami Imana kubungabunga ingo zabo. Ndasengeye abapapa, Mwami ngo ubahe autorité yo gushobora gutunganya ingo zabo. Ndasengeye abamama, ubahe Mwami kubasumiza à leur mari, bamenye ko baje kubaka ingo kugira ngo bicishe bugufi munsi y'uburongozi bw'abagabo babo, kugira ngo Kristo ari we mutwe w'urugo rwacu, ari mutwe wacu, aba ari ku mugore amenya ko abwiza kwicisha bugufi kugira ngo Kristo yishe mu bugufi munsi y'uburongozi bw'umugabo wiwe, nkuko yabayice mu y'uburongozi bwa Kristo. Mwamana ndasengeye umugabo ngo wese akunda umugore wiwe nkuko yikunda, nkuko biri bivuga Abanyefeso 5:24. Mana ndakwinginze ngo ugendere imiryango yose, ugendere abana bose, Mana imiryango yihezagura iprotege. Ndasengeye abantu bose ko baranyumviriza bari mu bibazo, ndase divorce mu izina rya Yesu, ndase kwahukana, ndahagaritse kwahukana, ndavuze ngo iyo ngingo yihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Ubatoze Mwami Imana rwa rukundo rumwe bari bafise igihe bahura, rugaruke rwose, bakundane, baba umuntu umwe. Ndasengeye mama hiyaje ya nubwo iwane, ndarusengeye uruzitire ururinde
agence diabolique utunyegeze twese imiryango yose ndayihezagiye mu isi na Yesu Kristo ngo uyikingire mwamara ngo ucike umwami w'ingo zose kuko niwe wateretse muri Eden Adamu na Eva yangingo bafataye kuguhemukira ntizisubire kuba umuntu wese yumva bwiza protege urugo rwiwe yumva bwiza kuba sumi atwa Seigneur mana ijuru rimanuke hejuru y'ingo kandi ubu umwami w'ingo zose Kristo wivugire mu ngo ubazane ingorane bafise zibazane kuri wewe hagarika imiryano mu rugo hagarika imiryano hagarika kutumvikana mana hagarika amacakuri mu rugo hagarika inzigo mu rugo hagarika ikibi mu rugo mana uko wabivuze mana mu Bikorinto ba mbere igice cya 13 ku murongo wa 4-8 abariko biba mu ngo urukundo ruganze suka urukundo d'une façon surnaturelle mwami mana ugenderera umuntu wese ugenderera ingo zose uzana amahoro mu ngo tubone urunganwe rushasho rimwe abana beza babonye urukundo mu ngo babonye mariage nziza babonye ingo abapapa bo n'amama babo babana bakundana bababarana hagarika ububare mu miryango hagarika gusohoka abantu basohokana n'abandi batari n'abagore babo batari n'abagabo babo mwami mana zana ubumwe umugore yumva atashobora guhagarara ahantu hamwe atari kumwe n'umugore w'ugabo wiwe umugabo yumva adashaka kuba mu kabari n'umunota n'umwe atari kumwe n'umugore wiwe bafatana amaboko bakundane bababarane basohokane igihe cyose rwa rukundo rwa mbere mana zana urukundo rwa mbere zana rwa rukundo rwa mbere rumwe bakundana igihe babonana rumwe bakundana igihe batangura kumenyana wa mutima wa simba cagihe ugaruke zana mwamana rwa rukundo ruri stable zana stability mu ngo zana stability mu miryango zana stability zana mwamana abapapa n'abo mama babaye abana babo bareke kuzana abantu mu ngo baza kubononera abana babo baza kuvira abana babo baza gutandukanya imiryango bazana kuzana inzigo n'ikibi mwamana ndakwinginze utabare mu izina rya Yesu Kristo ndavyizeye amen imbere yuko mpeza nagomba gukebura nuko rero ico cari gice ca mbere murumvise yuko divorce ukwahukana utangura n'urugo rutarashingwa itangura na mariage itaraba nuko rero ivyo vyose murumva yuko utarubaka akwiye kuvyirinda imbere yuko atangura ubuzima bw'urugo rushasha nuko mu gice ca kabiri turarabira hamwe ibintu bitanu canke ibimenyetso bitanu sindamusiga vyerekana yuko wahisemwo nabi ariko rero naho tuzoba tuvyerekanye abo bimaze kugaragara ko ntibisigura yuko boca bavana ahubwo zokwerekana icokogwa mu gihe bamaze gusanga ivyo bintu bimeze uko ariko kandi bitagishoboka murumva yuko ntawe twohanura ngo agumane n'umuntu azoba amaze kugaragaza ivyo bimenyetso vyose Imana nibahezagire mwese turasubira mu gice kigira kabiri mwibuke kugira subscribe jeme no gufyonda kuri kakazogera ibisigaye rero reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze